Igihe cy'isaha 6:12 ngaha muri studio za radio Magara Times FM. Uyu mwanya rero akaba ari umwanya wo kumviriza amakuru mushikirizwa na Ciza Jean. Ndakora mu kigihe Ciza nongera ndakwifuriza ikaze. Ndakora mu kigihe Diana, ndabara mu kigihe n'umucuti bakunze bisamiza Magara Times FM nongera ndabaha ikaze. Mu makuru kwa 10 mu kakaro mu mwaka wa 2020 nayo kabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Umusanzu ujejwe ubuzima bw'ibitungwa muri komine Bugarama ahimiriza bene igihugu ko bokwijukira ubworozi bw'ibitungwa bito na binini nariga bafitiye umugambi abene igihugu kuguza ubwatsi bw'ivyo bitungwa. Abasanzwe bakora umwuga wo kubarira barashima uko barangura umwuga wabo n'ubwikiza cyateye kibigatuma uwo mwuga wabo utagenda neza kurusha ko babiziga. Umbinga bw'ivyo matiko dufashwe muri Shari ndayizigiye ugiye kubashikiza n'amakuru akabari Jean Ciza sangwe ikaze. Kwino muri Sanze muri radio Magara Times FM. Basubiye ko baramutse n'ugenda bahikaze. Umusanzu wajejwe ubuzima bw'ibitungwa muri komine Bugarama ahimiriza bene igihugu ko bokwijukira ubworozi bw'ibitungwa bito na binini narijya bafitiye bene igihugu umugambi wo kugwiza ubwatsi bw'ivyo bitungwa. Naho sigaye Hozari agira ko atera intege abene igihugu ko boshishikara gutera ubwatsi mu ntumbero yo kurindira ibitungwa narijya bisanzwe biva hanze y'igihugu bikaba bitarashika kubgikiza COVID-19. Tumutega amatwi kabavugiye kuri mikoro mugenzi wacu Felicien Bigirimana. Ubwa mbere isho dukora noneho nisho twari dusanzwe tunakora kujijura abene gihugu kugira ngo bijukire ubworozi na cyane rwaruka rwa kino gihe kuko mengo basa nk'abagomba gutakaranga kukorora. Turabahimiriza kugira ngo korora ibitungwa bito umwe wese ku rugero rwiwe yaba inkoko ubukwavu ekica hambije cyose ku rugero afise. Ikindi naco turabahimiriza no kwijukira ibitungwa binini nk'inka kuri urwo rugero nyene kuko nk'ubu tubafise n'umugambi aho imvura izotasurira kugwiza ubwatsi hama abashoboye kugira ibakwe ryo kugira ngo baje mu rutonde rw'abazoronka ibitungwa baronswe ibitungwa kubera hari umugambi uriko wipfuza kuzobaha ibitungwa ku musozi wa Burangwa na Cashi. Oya ntabwo wahagaze kuko ubwatsi bwo baramaze kubutanga muri uko kwezi kwa gatanu nyene baratanze ubwatsi w'imbingo kuborozi bazohabwa ivyo bitungwa bo ku musozi wa Cashi na Burangwa. Aborozi baragiye kubitera ubu rero bariko bitegurira kwakira ivyo bitungwa kuja kubirondera mu masoko iyo biri ariko kubera iki kiza cyugarije isi yose ntibashoboye kuja kubirondera kuko biva hanze y'igihugu biva mu Buganda. Rero umugambi usa nkuko udindijwe n'iki kiza mubona cyugarije isi yose. Bavyakiriye neza cyane kuko barabona ko atabujyajya burimo iki gihe turimo bose barakibona kandi n'ikindi kibatera intege n'ubwo bwatsi babahaye kuko niho shaka kuzana ubwo bwatsi hama ngo bice bihagararira mu nzira. Turabatera intege kandi kugira ngo naho imvura igwira bongere kumwete kuko ni ibintu bifata intambuko ndende. Naho imvura igwira canke aho bugururira imbibe hazoca ko umwanya kugenda kubicagura hama umwanya wo kugenda kubipima kugira ngo bishore kwinjira ata yindi migera y'ingwara bizaye mu gihugu cy'u Burundi. Umva ko bizofata umwanya utari muto. Rero twobatera intege naho imvura izokorokera bashishikare bongere ko gutera ubundi bwatsi ibitungwa bazobironka ntangorane. Abasanzwe bakora umwuga wo kubarira barashima uko barangura umwuga wabo n'ubikiza COVID-19 cyateye bigatuma uwo mwuga wabo utagenda neza kurusha uko babiziga. Ndayisenga Celeste umwe mu basanzwe bakora uwo mwuga arashima kuko ngo aronka ngo akarusho muri uwo mwuga wiwe. Yagiriye ko atwiganira ko ahura n'intambamyi zitandukanye bigatuma rero abaje kubariza impuzu batamvikana neza nariga habaye uburuhe. Akaba yavugiye kuri mikoro ya mugenzi wacu Hawa Bukuru. Dusanzwe dukora akazi ko kubarira gushona impuzu. Egome akazi kiwacu karagenda neza naho bitaba ikirenga bivaye na kino cizo ca coronavirus uko twaturonka bakiriye muci wateko tukaronka mugabo turagerageza nyene kuba dukora tukihangana naho buzi butamwe burabikirenga tugakora nyene mu bibaye akarusho tubona muri kano kazi kacu nuko dukora ico umuntu akeneye akacikenuza tukabura umwanya wo kuza kwicara mu marigara kugira ngo turimeshe marigara tukaguma turi ku kivi kugira ngo umuntu aronse igihumbi
bimworohere mu buzima bwe bwa misi yose. Ntambamye tugenda duhura nazo, hano kazi n'akazi karuhisha cyane, rero nk'iyo bishitse urashobora gukora ukaruha ukagira nk'ingorane ukagwara, hama umukiriya yaza kusanga wamuhaye agasanga nturamumaririza ukacusanga arimo aragenda akwidogera uko utari. Nizo ntambamye kenshi dukunda kuba duhura nazo. Ico nosaba nk'iku mukiriya mu gihe ashobora kuba aza agasanga inyambagwa yiwe itarahera, yogerageza kuba yumviriza ibyo umuhinga amubwiye, kuko murazi ko ubuzima ari amazi aseseka ntibayore. Umuntu ashobora gukora kumva ko arushe amakaruhuka, yamubwiye ati yamara je narushe byagenze uko nagwaye, akagenda bitahura nk'uko nawe azi ko ubuzima ashobora kumushikira, akagenda ahora n'ivyo bibazo by'uburuhe akagwara. Reka amakuru yacu tuyarangiriza mu kisata c'uburovyi, aho kuri uyu munsi wa gatanu abarovyi bari bamaze iminsi mu karuhuko mu mihana yabo basubiye ku mirimo, ariko bamwe mu basanzwe bakora uwo mwuga baridoga cyane ku bw'iduzwa ry'ibiciro ku basanzwe bunguruza abantu n'ibintu bikika mu kiza, bagasaba leta ko batunganiriza kugira ngo ibiciro bisubire nk'uko vyahora. Aha ni kuri no nkuru turangirije ko amakuru yacu. Dushimire mwege mwese mwarimo yateze yompi, dushimire na mugenzi wacu Richard Ndayizigiye yarari mu buhinga bw'ivyuma, ariko kwibagira gushimira uruganda rwa Radio Magata FM rwaturotokanije ano makuru. Jean Ciza nje yabashikirije naho butaha. Kwino muri sanze muri radio Magara FM.